Hello bakunzi wa TV mumeze gute aho mwerereye mumeze neza hama kuri micro buri kubwiye n'umukunzi wanyu Tasha Order behind the camera ni Alfred ni watuma amashusho yacu mubona asa neza hama uno munsi ni ku munsi wundi kandi Imana yaduhezagije ubuzima so ni ikintu cyo gushima cyane nyimba bitameze neza ariko ikintu umva no guhumuriza yuko ejo bizokunda nuko kugize iki nuko kiri muzima hama uno munsi ni ku munsi wa kane nyene mu kiganiro cacu cama kiba ku munsi wa kane so ikintu no kubwira no kugira ikintu kugira subscribe kugira ikiganiro kizokurikirana kizogucike kuko haba harimo ibintu byinshi cyane twigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye so taragira subscribe Nesha nukuri waracitswe bifite ibiganiro byinshi cyane ukeneye kubona byinshi bizokwigisha so karibu cyane mu nkuru yacu y'uno munsi hama inkuru yacu y'uno munsi ni inkuru y'umukobwa yaragiye kudovuga ko yaragiye kwakira umubyara wiwe kuri airport igihe cyose umuvyara wiwe uwo mukobwa agiye kwakira umuvyara wiwe kuri airport uwo mukobwa hari ahantu yama mucisha igihe cyose ari ahantu yama mucisha aho hantu ahabucishije akamabona umusazi yama avuga izina ryo muvyara wiwe umva barabavyara umva uwo mukobwa agenda kumutora uwo musazi yamavuga izina rya Flora umva Flora yari uwo mukobwa rero uwo muvyara w'uwo mukobwa yarabikunda kuko yumva umenga ariko aravuga uwo muvyara wiwe nyene so uwo muvyara wiwe aramubwira ati jewe Flora ndashaka igihe kimwe uzombwire histoire y'ubu type ya Roger ko mutipe yitwa Roger mutipe yari yarasaze mbwa ati je ndakeneye ko umunsi umwe uzoyimbwira uwo mukobwa igihe cyose akama agira iki ashaka kubimwibagiza ko yomubwira inkuru yande yoruje hageze ko agenda ujya muvyara wiwe ujya mukobwa aramubwira ati uribuka yuko utigeze umbwira histoire yiwe soko ngiye ariko nzogaruka ndabizi sinavyibagiye uzobimbwira amubwira ati ntaco ni wagaruka nzokubwira inkuru y'ujya musore yari yarasaze yakunda kuvuga izina ryiwe harari igihe wa muvyara wiwe rero aragaruka icyo gihe rero arasubira kandi avuye kwanza yava muri Canada avuye muri Canada arabwira ujya muvyara wiwe nyene ati dusubire tugende kurondera basi yarakunda mucishe kuri ujya musazi amuha amafaranga uwo munsi agarutse basi ntigeze amusanga hajya ahantu yawe aramusanga ujya musazi hakujya muvyara wiwe yumva umenga arenganye kuri iryo barabara atamubonye yarabura amahoro haheze umwanya utari muto baravuga ati reka tugende imbere turabe yuko tugira iki tuza kumubona bagiye imbere begeye gato imbere barasubira baragira iki barabona wa musazi arabuha amafaranga numva ari ikintu ca mbere caramuryohera kubera yaguma avuga Flora izina ryo muvyara wiwe hama haheze umwanya aramubwira ati rero kuri Flora ndashaka kumbwira inkuru y'uno musazi novuga pana sorry navuze umusazi agona umuntu afise ubugwayi bwo mu mutwe wa mukobwa aramubwira ati reka rero tugende dufate iki agakawa kugira ndabikubwire neza ahantu hamwe wa muvyeyi aramubwira ati okay nta kibazo baragenda barafata agakawa wa mukobwa nawe aramubwira ati sinumva hari uguhera inkuru y'urya muntu agwaye afise ubugwara bwo mu mutwe ariko reka sinzi imbere umva sinumva hari uguhera kuri irya nkuru urya muvyeyi aramubwira ati mbwira nta nakimye jewe ndibaza mu bintu bikuru vyatumye mva uno muri Canada ujya munagwa ubugwayi bwo mu mutwe vraiment numva ndi interesting kumenya impamvu ameze kuriya ati je ndakubwira nta kibazo yamubwira ambwira ati ariko reka ntangurire kwa muganga kuri iyo nkuru yari ya Flora nyene yatanguye ari kwa muganga basi umva yikanguye ari kwa muganga yiraba abona plafond ntayimenyereye umva n'umuntu usanga yari umva yasa n'umuntu yari yagize ikibazo nawe nyene atazi
ryo mukobwa yisanze kwa muganga abona umuganga araje hejuru yiwe yari umumama umwana mwiza cyane aramubwira ati Flora kubera yaramaze kumenya izina ryiwe hari ukuntu abantu bafise ubuhinga buri hejuru kwa muganga direct babagupimye ari bipimo bagupima bagahita babona ibintu byawe byose bikuranga. Wa muganga aramuhamagara ujya mukobwa yaratangaye kubona ari kwa muganga ariko ujya muganga aramubwira ati bya Flora atangura kumubaza umuganga ati je nashitse ngaha gute ko jewe ntibuka n'ikintu na kimwe. Muganga aramubwira ati nta kintu na kimwe wibuka. Bya Flora yicaye ahantu hamwe rero atanguye kwibuka ikuntu ibintu byagenze atangura kugira iki kurira. Ikintu ca mbere catanguye yaramarira aratangura kurira ujya muganga aramuhumuriza ati hangane none habaye iki nyene yari umwana mwiza yari umuganga ameze neza. Flora abonye ukuntu uwo muganga yari karamwitaho aravuga ati reka ndakubwire ukuntu ibintu byagize iki byagenze. Yo mama w'umwana mwiza arafata arakingira ko n'umuryango ashaka kumviriza nde Flora ibintu byagize iki ibintu byatumye ari uko kose agikanguka yisanga kwa muganga. So histoire ya Flora ariko aratangura kubwira umuganga yari histoire yuko cyari gihe bagomba bagende hanze we n'abavyeyi biyo bashaka gusanga se wabo muri Canada. Ico gihe wari umunsi Flora yatubwira ko atazopfa yibagiye yaragiye kugira iki bari bagiye kwandika gusinya yari umunsi wa nyuma baja gusinyira. Rero sinzi ibintu bari bagiye gusinyira bijanye umva byari ibintu vya nyuma basinyira hacasigara nk'indwi nka zibiri baca bagira iki baca bagenda hanze y'igihugu. Flora bakirindiriye ko bagishika ngaho aho hantu bagenda gusinyira basanze uwo muntu abasinyira ivyo bintu atari hari. Bica biba ngombwa yuko barindira bose nabo bavukana na mama wabo baramurindiriye imbere yuko ashika. Ariko Flora aragira iki yaragiye kwitaba telefone si usanga ari umugenzi wiwe ariko agisohotse hanze nyine ageza kwitaba telefone ashaba ararindiriye wewe hehe hanze. Akirindiriye hanze ariko kujya nyene uburuhutse uravuga ati reka mbe ndaraba ibarabara kuko ni ibintu nyimba wari wiruhiye ariko urarabira ibarabara narumvise umenga ngo biravura. Flora rero yari ko araraba hanze nyene tu akirindiriye azabona umuntu ataye fata nk'ivyangombwa kujya ushobora kubona ibintu bivuye mu mufuko wundi umuntu ariko ararengana. Flora amaze kubibona yiruka kugenda kugira iki kubimutorera uwo muntu nyene yari karabandanya yari karatambuka ariko ntiyari yabibonye. Ariko Flora kiri nyuma yabona umenga n'umutama bivanye n'ukuntu yari karatambuka kandi yari yambaye inkofero umva yakamubona inyuma. Ariko Flora yaratangaye kubona yari umujene umutipe nyene myiza ariko yaramerewe nabi cane. Ya Flora ariruka kuri uwo mutipe aramubwira ati jewe mbonye utaye ibintu hasi. Bya mutipe aramubwira turakoze ataha n'ukuri nta kintu na kimwe yanane kwibuka kubera ubu umbona ngaha si jewe numva merewe nabi numva shonje niriwe ngaha ndiko ndadepoza umva n'umutipe yari yaje nko kuva mu gatondo ngaho dufate nk'ahantu yaguma agenda azunguruka umva yasa n'umuntu arushe cane ashonje umva nta nguvu yari afise uko uramubona inyuma menga ikaracumbagira bivanye n'iki nuko yarashonje. Flora rero karagakobwa keza karatewe ikigongwe cane n'uwo mutipe yiriwe ariko arakora nga yiriwe ararondera akazi ariko naho nyene atari bwa karonke. Aramubwira ati none ga uwo mutipe yitwa Roger niwe Roger nyene yitwa Roger. Aramubwira ati none ga aramubaza izina ryiwe kwanza umutipe aramubwira ati jewe ngira iki nitwa Roger ndenga nyene mu gisagara ndiko ndarondera iki ndiko ndarondera akazi. Aramubwira ati none ga Roger nta kuntu wondindira gatoya kuko hari ibintu two turasinyisha ngaha tuvuye ngaho tugira iki tuja gufungura umva tujane gufungura nyene kuko ndabona umeze nabi kandi no mu gihe umutipe atagize iki atamayira yari afise yo gufungura ngaho mu muji. Roger na nujya mukobwa Flora
Roger aramukundira Flora baragenda baricara ntibatevye wa muntu abasinyira vya bintu vy'aba Flora yaraje barasinya bahejeje baramutwara gufungura. Roger umva bambwiye ati komanda ibintu byose wipfuza ko turabona uragize iki urashonje. Donc ibintu Flora yakoreye Roger ni ibintu donc Roger niwe yari kunezerwa kurusha kubona yarafashijwe na Flora, ariko Flora yaranezerewe cyane no gufasha Roger. Ni hahandi ubwira umuntu ati fungura wowe ukanezerwa gusumba bivanye n'ukuntu ubunezerewe no gufasha uwo muntu. Haheze akanya Flora umuhira baramubwira ati ngo dutahane. Flora arabwira ati reka jewe mbe ndarindiriye uno mutipe amere neza ndamuherekeze ndamudepoza ahaba hanyuma jewe ndagize iki ndaje muhira. Ko ba Flora bajya babibona Flora barataha. Flora rero baragenda buke buke. Flora ari uko nyene amubaza Roger bimeze gute ubuzima bumeze gute ko mbona umvumenga numva ashaka kumenya byinshi bijanye n'ubuzima bwawe. Roger aragira iki ariganira Flora aramubwira ati je kweri ukunyene umbona nuko narinje gusaba akazi ngaha mu gisagara ariko hano hose na depoje nta kintu cavuyemwo numva niyo mpamvu rero narindushe hajya ariko ndandaranda beko nogira iki notaha. Flora rero icyo gihe barateye inkuru na Roger urumva ahubwo Flora n'umwana iwabo bari bafise amafaranga ariko ntigeze avuga ati ndamutware n'umuduga ahubwo yumva umenga yo mutwara bogenda baratembera uko nyene n'amaguru batera inkuru ko yabona umenga ashaka kumenya vyinshi amutware n'umuduga ntiyari kuvyumva. Umva no kubwira yuko Flora yaranejerejwe na Roger yari umutipe atera inkuru. Flora nyene yaranezerewe yaramwishimiye Roger aramubwira ati ariko Roger je sinshatse kukugaya numva umenga hari ico no gufasha nk'ubu kubera yuko n'ubundi twahuye atana amahera y'itike ufise wewe yabona umenga yobanza akamubaza yuko ashaka kugira iki ashaka kumufasha amahera y'itike comme ça bitaza kumutera ikibazo ayamuhaye. Roger nawe ntigeze yanka. Clara yaciye agira iki yaciye aja muri yarafise kadi yiwe aragenda arakuramo 100 arambwira ati tora. Roger yaraswe kurira abonye amafaranga Clara muhaye akigore ko si yakoze. Roger urumva yaranezerewe cyane aramushibira. Clara arambwira ati nta kibazo. Clara aramuha nimero. Roger ufite ikindi kibazo uzombwire nyene. Baramandanya Clara arataha na Roger arataha. Umva baci bamara donc kuva ico gihe baci batangura kuza baravugana bagira ko umva bari bafise novuga yuko barayaga neza mu bisanzwe. Umva Clara yaramaze igihe avugana Flora yaramaze igihe avugana na Roger umwanya munini cyane ku buryo bitari no gukunda yuko hahera igihe inde Flora na Roger bagira iki bareka kuvugana. Haheze igihe Flora ari muhira yumva ku radio ahantu bariko baratangaza abantu bahakazi kanatsinda yuko Roger yari yiga ibintu by'ubunjenier ibintu by'ubwubatsi. Clara amaze kuvyumva ubwo nyene yacha telefona Roger aramubwira ati Roger wumvise ahantu bariko baravuga yuko bakeneye abantu babubatsi ntogenda kudepoza aho hantu. Roger amaze kubimubwira Flora yaje kubibwira Roger. Roger donc ni ibintu bitari byamutangaje wasanga yari yamaze kuvyumva ahubwo Roger amubwira ati biragoye ibintu vyahiyo batanga bivanye n'ukuntu n'ahantu maze gusaba akazi kenshi disiyo yuko naho hantu ugiye gusaba akazi batanga basi yari karagerageza kumusobanurira yuko mu gutanga akazi bahana ku bantu bazinanye. Umva yavuga ati je kweri hari ahantu batanga akazi bivanye n'imiryango bavanyemwo rero jewe sinorinda ncayo kwera ndabizi neza yuko hari ahantu batanga akazi ku bantu bazinanye. Flora yarababaye cyane aravuga ati ivyo bintu kweri iki wiyumviriye ivyo bintu. Arambwira ati je ndabizi ko amaze kujayo gusaba yo ikimaze kujayo gusaba yo akazi ntako bampaye kandi bakeneye abantu babishoboye. Flora aragira iki
arambara neza bien sana, aragenda arashika. Ashitseyo Flora atasanga hariyo umunyeshure biganye, aramubwira ati ndashaka nimero za boss yo ngaha, sinzi ko zimfasha. Ujya mugenzi wiwe biganye aramubwira ati noziguha, ariko nutse kuvuga ko ari inde, ari jewe naziguhaye kubera ngaha nta nimero za boss dutanga nimero za manager gusa. Flora aramubwira ati nta kibazo, nta kibazo na kimwe, mpava ndaguteza, ntabwo nza kumubwira ko ari wampaye nimero. Ariko aramubwira ati boss wacu ntagize iki, ntakunda kwitaba amatelefoni ayariyo yose. Rero sinzi ari gushaka kumutelefona ntakwitabe, kandi nuko nyene vyagenze. Flora yaramwandikiye ibyo mu boss waho, ariko uyo mu boss ntigeze agira iki, ntigeze amwitaba. Ariko ikintu cahabaye, Flora yaciye agira iki, yaciye amwandikira message aramubwira ati ucundondera, hari ibintu vy'akazi nshaka ko tuvugana. Uwo mu boss amaze kubona umuntu amwandikiye message nk'iyo, yaragize amakenga aramutelefona. Flora ikintu ca mbere yumva kujya umva yamyitavye nishavugisha, aramubwira ati kubera iki ko kazi kanyu mumeze uko, mudatanga akazi ku bantu babimenyereye ngo muko mutanga akazi, umva ni mukimenyane, umva ni mu miryango yanyu nyene, hari abantu ngaha hanze bakeneye akazi, kandi ntuzi yuko vyomenyekana ko wewe ufise abantu bamwe bashoboye akazi, ndashobora guha akazi ngo ni kubera ngo sabi wanyu ngo nimushobora kubaha akazi, vyo kugirira iki, vyo kugirira ikibazo. Ujya mu boss amaze kuvyumva yaratangaye cyane, ribivanye nuko mukobwa yamutelefone, umva ni ibintu ataramenyereye. Aravuga ati urakoze cyane kubimbwira, ni ibintu ntarinzi yuko biba bigize iki, bimenyereye ku kazi, aho jewe akazi kanje sinarinzi ko ariko babigira, nagira batanga akazi ku bantu babishoboye. Flora aramubwira ati sawa rero murakoze kuba mwatwumvise. Ariko Flora amaze acara kupa telefone yaje kubimubwira ivyo, ariko ujya mu boss arasubira aramutelefona, kandi Flora aramubwira ati mwofashe nimero, mwofashe izina ry'uwo muntu azohava aza kurondera akazi ejo. Flora aramubwira izina ryiwe, conversation ikigira ikimera nk'igarukiye ngaho. Haheze umunsi umwe yo mu boss acha telefona Flora aramubwira ati byo mutipe wawe namubonye, n'umuntu aciye ubwenge cyane, yadutangaje kuri interview ya mbere yakoze, n'umuntu yarafise ubuhanga bukabije cyane. Urumva wakoze cyane kumfasha, kuko ndabona aba manager banje bariko baranyononera akazi, mu guha akazi abantu batabishoboye, ngo nuko ngo ari abantu biwabo. So wagize neza, watabaye company yanje, kuko hari gihe bitari kumvwa na wewe, vyari kumvwa n'abandi bantu, ugasanga bingiriye ikintu kibi muri company yiwanje. So haheze igihe Flora ujya mu boss arasubira kandi aramutelefona, aramubwira ati uzomubwira ujya mu type wawe yuko interview yagenze neza, adoze gukora, yaronse akazi, asha nukuri araciye ubwenge cyane. Ujya Flora aramubwira ati murakoze cyane, aramubwira ati none ujya musheri wawe ndibaza wo bimubwira byo bari vyiza. Flora yaratanga, aramubwira ati inde yakubwiye ko ari umusheri waje. Ujya mu boss aramubwira ati sinibaza yuko hari umuntu ashaka kukuvugira nkuko wamuvugiye tari umusheri wiwe. So Flora ni yashatse kubisigura ibintu birebire, yashamubwira ati okay sawa, ariko vyo bavyiza amwe mu bimwibwiriye niho vyo bifise agaciro gusumba uko je no bimubwira. Ujya mu boss yaramwumviye, aramwandikira aratelefona wa mutipe, aramubwira ati udoze gutonda ku kazi, watanguye akazi, interview yawe yemewe, babonye uri umuntu wiki ubuhanga bwinshi. So ujya mutipe acumva iyo nkuru yaciye telefona Flora, aramubwira ati ibintu byanje byagenze neza, imva wari umunezero udasanzwe kumva Roger cyo gihe cyose yaramaze igihe atavyinzigiro vy'akazi yarafise, akacaronka akazi muri company iraho, kumu engineer ku muntu azoba afise. Donc yararonse igiti gikomeye cyane kubera Flora. Ujya haheze igihe nyene ujya Paul ujya mu boss hajya mu kazi, arasubira aramutelefona Flora,
umva mu telefonye Flora aramwitaba aramubwira ati ni sawa umeze neza je nitwa Paul ndi umubosi wa hajya sinubatse iki niki umva Flora yabona umenga uwo mu boss ni kwa kundi nyene umva yumvire ko iyo bari ujya muntu akinisha abakobwa umukobwa ari we wese amutelefone ashaka guprofita iki niki umva Flora ntigeze agira iki ntigeze amuta ku mwanya harageze igihe aguma mwandikira Paul ariko ntigeze agira iki ntigeze azaramwishura no kuraba na message yiyo ntiyagira iki ntiyayiraba haraheze rero igihe ujya mu tipe araronsa akazi hajya dufate ntiyari bwatangura ariko hari genekerezo bari babwiye ko azotangura ariko tutibagiye yuko Flora yarasigaje iki indwi zibiri ngaho umva indwi ya mbere yari iheze indwi ya kabiri rero Flora haragira iki arabwira Roger ati jewe Roger iki niki harageze yuko jewe ngenda rero sinzi ukuntu vyumva ariko dusubiye inyuma aho ndovuga yuko bari bamaze kugira iki Roger amaze kubwira Flora ko mukunda Flora rero nawe nyine kubera bari bamaze kumenyerana umva urukundo rwari ruhari nawe batari bwabibwirane ariko haragize igihe Roger avuga ati ko biri kose kamfe kumubwira Flora ndabe ko yonyemera ndabizi yuko biragoye kubera n'umwana w'umutunzi sinzi niki yaratinya ariko amaze kumubwira na Flora vraiment yaramukunda cyane rero haheze rero iyo ndwi bamaze bavuga gute iyo yindi ndwi rero ya Flora agomba kugenda hagomba hagereye ko bagomba bagende hanze n'umuryango wiwe muri Canada Flora bibwiye Roger aramubwira ati oya hano ushobora kunsiga iki niki Narahemukiwe tugumane ino ndazi ibintu byose bizogenda neza turi ino iki niki Flora rero kubera ukuntu yakunda Roger aragenda arabishikiriza arabwira ati je n'ukuri muzogende je sinzogira iki sinzogenda kubera sishaka kugira iki sishaka kumusiga Roger ari ino iwabo na Flora ntibiyumvamwo Roger ariko Flora yarana telefone na papa we hariya muri Canada arambwira ati papa je sishaka kuza ndase umutipe twakundanye ino shaka tuzoguma nino twunga ubuzima iki ndabizi byose bizogenda neza turi ino sio Flora nigeze namwangana Roger ahubwo yamubwiye ati Flora wowe ingo basi muzanane n'abavyeyi hamumaze gushika ino uzogira iki uzoheza umuzane nawe muze mubane ino ariko Flora kubera urukundo ndibaza nta kintu na kimwe yari kumvira harageze igihe rero inshuti zose zirabona abagenzi bose baramuva ko Flora ariko Flora bivanye n'urukundo yakunda Roger abona umenga ni ibintu bisanzwe harageze n'igihe abavyeyi baravuga ati none Flora ufise ikihe kibazo kumva yuko urugendo twateguye utorujamo kandi na papa wawe yakwemereye yuko ushobora kugenda ariko Roger nawe uzogira uzomuzana hanyuma ariko Roger yari yaramubujije Flora ko azogira iki ko azogenda haragera ico gihe abavyeyi baragira iki baragenda Flora arasigara bari mu rukundo nande na Roger kanatsinda yuko Flora yumva umenga nta na kimwe bopfuma bamwaka vyose ariko akagumana nande na Roger so haheze igihe rero Roger yaratanguye akazi Roger yatanguye kuronka amafaranga Roger bona Flora kwanza Flora hari ukuntu Roger agitangura atari bwaronka amafaranga menshi cyane arengeye Flora yarafise papa we arigiye amurungikira nk'amafaranga Flora ntiyatinya kuyamuha Roger avuga ati ahubwo Roger akironka ku kazi yagitangura Flora yaramuguranye amafaranga aravuga ati ko nubundi ni vy'iwacu tuzobana reka ndamuha amafaranga ave muri kajya kazi yahora bamwo tubane kanatsinda ko yarazi yuko agiye kuronka akazi kandi kazomuhemba amafaranga menshi cyane usumba na dovuga ko Flora yasumba kumuha gusa vyavana n'umwanya nyene kujya kuntu bagenda barakuduza Flora bamurukiye amafaranga umva ibintu byose yumva umenga umugambi wose bari kuwukorana nande na Roger rero Flora Roger rero haheze igihe rero Roger atanguye kuronka amafaranga ya vrai rero yayandi afatika avuga ati ndatanguye kuronka amahera Vora umunezero kuri Flora ko Flora yumva umenga Roger aratanguye gutera intambwe y'ubuzima bwiwe bivanye naho ya umunsi wa mbere bahura ko yarameze umva Flora yumva nezerewe cyane kubona iyindi ntambwe Roger ariko aragira iki ariko aratera mu buzima
ico gihe rero Roger yari yaguze umuduga mushasha arahamagara Flora ku restaurant karaho baragenda barasangira urumva ariko uwo munsi Flora yaratangaye cyane kubona inyifato Roger yaragize iki yarafise kuri uwo munsi urumva Flora yaguma muganirira ukunanezerewe kubona yuko yateye imbere iki niki kandi Roger yari yaramubwiye ati umuduga waje wa mbere nzogura niwo muntu wa mbere nzowutwaramwo umva Flora yaguma mubwiye umva nyene arukuntu mwagiye gusangira Roger we yumva umenga yo kwicara Roger yaguma araba bivaye umva inyifato yatangaje Flora Roger yaguma araba kwisaha araba kuri telefone yuko atamuntu ya mu telefone umva ibintu byose yamubwira Roger siho yarari aboneka ko ari umuntu ari busy ku buryo Flora atangura kumubwira ati habaye iki Roger aramubwira ati je mfise inama y'akazi ndiko ndaraba amasaha iza kugera ko ngende umva sinifuza gusubira muri iyo nama niyo mpamvu nguma ndabisaha Roger rero haheze akanya bamutelefone kintu yakoze yaciye asohoka kwitabira hanze yagarutse amusoma Flora amubwira ati ki ndagiye turaza gusubira andika arambwira ati acahamagara ujya muntu wo ahajya muri restaurant arambwira ati zana bills twakoresheje facture mve ngandayirishe arandika amafaranga yose ujya mutepe Roger ikibazo nicari kikira amafaranga arariha aragenda umva mbwiye nanihi na commande ni yari bwashike bari batumye ko urumva heza akanya Roger aragira ikaragenda none ujya mukobwa aramubwira ati none ko wari wambwiye ko umuduga wawe wa mbere uza kugura je nza kugiramwe wavyibagiye biyenye n'urukura myibutsa aramubwira ati ntanakibye je ndagiye mpava ngira iki mpava ngaruka haheze akanya rero haje umuservere yarazanye ico yari yatumye ko yaramubonye Flora aramumenyera aramubwira ati ni sawa umeze neza arambwira ati yo congratulations nabonye umusaza wawe yagize iki yaraguze umuduga Flora yari yatangaye cyane kwanza kumva uwo mukobwa amubwira ati Flora amubaza none wowe uratuze arambwira ati ndabazi muza ku restaurant karaho naho rankoreramwo na Flora yarabona yuko atari ubwa mbere uwo muntu amubonye nuko exactement abantu baserva udashobora kubamenya bose ucumenya ngo namubonye ngaho bwa mbere Flora aramubwira ati none inde yakubwiye ko je ndi mushiki wiwe ujya munanihi ujya muservere aramubwira ati jewe nabona icyo gihe ko nabona ari wewe muzanane kuri iyi restaurant yarafise undi mukobwa yahora azanaho rero aragera igihe nza kubona umenga ikaragira nabi nza kumubaza ati none uyu no umuntu nyene kujya kuntu mumaze kuba bakriya kumaza ati none uno muntu wazenye ngaha aninde ujya munanihi ujya mutipe musaza warambwira ati ujya duhora tuzanana ariwe Flora ujya n'umushiki wanje ubu turi kumye ngaha niwe musheri wanje ujya muservera ambwira ati none wanuzi umunyu mbari ujya muntu akundana n'umusaza wawe none wowe utamuzi Flora atangura kwiyumvira ibibazo byinshi mutima urasimba arabiruguya ujya mu servera atangura kubona umenga ko yagize nabi kuba yabimubwiye ujya Flora ariko araraba neza arabona yuko uwo muntu atampamvu afise kumubesha kanatsinda yuko abona iyo visage atari ubwa mbere agize iki atari ubwa mbere ayibonye Flora yaratangaye cyane aramubwira ati none uwo mukobwa uramuzi byo musevera amubwira ati yaha je vraiment sinzi ko twobandanya nyimba atakindi kintu woba wifuza cyeno bandiko ndagenda ngiye guserva handi nta yandi makuru mfise kandi ubabarire kuba nakubwiye ivyo bintu ntavyo narinzi yuko wewe uri umushiri wiwe nanzi kuri mushiki wiwe niko yari yarambwiye Flora yaraguye yarakangutse cyane umva yaragize ubwoba kwanza ikintu ca mbere yaciye akora yavuye ngaho niyo commande bari bamuzaniye ntayo yabaye akijya yaciye afata imodoka yiwe agira iki yiruka agiye nko ku kazi nk'umuntu yabuze ubwenge aragenda ikintu ca mbere c'ikibazo yarafise sukumushwanira Roger yaragiye kumubaza yuko ivyo bintu bimeze guto umukobwa ninde yumva umenga uwo mukozi yasabwe wonga muri restaurant yoba yarihenze Flora kigenda araramukanya n'abantu bose
arababaza ati ni sawa, arababaza Roger yo bakorera muye umva bwari ubwa mbere yaranashitse muri iyo ntuzeya muri iyo yari ahubwo ryari rya kabiri yarashitse kuri inde kuri iyo company y'uwo muki y'uwo mu boss ariwe yahora murondera. Donc umva yaranirengagije yarumva ato mu telefona amubaze ngo Roger ari hehe kandi atagize iki yaramwandikira ntamuronke ikintu yaciye akora yaciye agenda hehe kuri iyo company. Amaze gushika uwo Flora arabaza bamubwira ati ujya mu type ari hehe ari kuri niveau y'8. Flora arinje muri ascenseur ababaye yari yarize yasaraye ashitseyo akishika muri ascenseur atarugara ascenseur haca haza umutipe arafyonda ko nawe nyine arinjira ikiriyugara. Umutipe nawe akiri karidoga avuga ati no esansere abakozi nababwiye baze bayikore nk'ubu wozi ubona iraduye iribrotse hariho abantu twogira ikibazo batagize n'ingoga baze bayifunge. Umva wo n'umubosi yari karatelefona yari karavugana n'uwundi muntu kuri telefone. Flora rero kubera siho yarari ivyo vyose ntaco vyari we mutwaye ahubwo uwo mubosi akiri karabivuga uko ya esanseri bugize iki iba irifunze ibiribrotse ubwo nyene hariyo Flora n'uwo mutipe. Iyo mutipe agiye kumufata nyene nk'umuntu agiye kumufata kumufasha ntagire ubwoba. Flora aramubwira ati egerayo nyene aramwikurako ariko Flora ntiyabikoze kubona abagwe ni stress yari afise n'umutima mubi yari afise basi kuri uwo mwanya. Wa mutipe arica aramubaza Flora ati ni sawa umeze neza? Umva ntiyari karamubona mu maso kubera n'amatara yari yacitse muri iyo ascenseur yari yabaye bloqué. Aramubwira ati je nitwa Paul tende umubosi wo ngaha. Ujya Flora aramubwira ati nawe ukora ngaha? Flora yaratangaye cyane kumva umubosi atazi abakozi biwe bari ngaha ariko yarabitahuye kuko yari etage yari niveau nka 10 umva hari abakozi amajana ntiyari kubamenya bose. Flora rero yaramaze kumenya yuko ari wa mu Paul w'umubosi wa umusheri wiwe bahuriyeyo. Flora rero yaranse kwisigura ibintu birebere ko yarazi yuko yamurondera ako tamwitaba. Flora carabesha amubwira ati je nanje nkorera ngaha. Ujya mu boss aramubwira ati none bitwande ko jewe umenga n'iju ryawe sindarimenyereye ngaha. Flora aramubwira ati Jesse aramubwira ati boss sorry ko yari numva umenga kukubwira izina ryanje muri bano bakozi bose numva umenga ibintu biri bizarre ukuntu. Boss aramubwira ati ariko nta kibazo. Flora aramubwira ati jewe ndaringiye kuri niveau y'8 hari ico bari bantumye. Aca Flora aramubwira Flora acabwira ariko abwira uwo Paul aramubwira ati ugiye hari akwaruje? Flora aramubwira ati niyo ngiye nyene hari ibintu bantumye. Ariko aramubwira ati ko numva umenga ijwi ryawe urababaye meze nabi byagenze gute? Yongera ati ahubwo sorry kweri kukuntu warugiye kumfasha kugira unkuri bwoba nakwishuye nabi mbabarire inzigo nari mfise je mvuye muri deception the broken. Urumva mutipe twari turi kumwe nyene aramuganira ibintu bike nyene kubera urumva ngaho nta kindi kintu bari bafise cyo gukora muri ascenseur atari kuyaga kanatsinda ko yari yanibrotse. Flora nyene yaramubwiye utuntu duke nyene ukuntu yiyumva kanatsinda yuko yumva umenga yovuga ariko kubera ijwi rya Flora yari yasaraye ntiyavuze amajambo menshi ariko ujya mu boss we aramubwira ati no kutasavye nanihi ari ukuntu basaba novuga yuko ari hypo kwe kutabasavye ko wosiba gukora uno munsi ko numva umenga ntibari umeze neza wari kubimenyesha manager nta kibazo wari gusibura umunsi kubera numva umenga ntimeze neza. Flora nyene yaratangaye kubona umubosi wabo ari umwana mwiza bivanye n'ukuntu yahora amyimvira mu telefone yarazi yuko ari umuntu mubi nyene umuntu akunda abakobwa iki niki ariko yaratangaye kubona inyifato yande mu bosi wiwe. Arambwira ati kumbe namwe muragira ama deception uwo mubosi we nyene kujya kunye n'uko uratera inkuru no mu muntu. Arambwira ati pole sana kweli ivyo byose ama deception twese aragira iki aradushikira. Urumva
Flora yaratangaye kubona umuntu wo mu boss nk'uyu yamubwiye ko yagize deception. Aramubwira ati je uyo mu boss ariko aramwiganira wewe yaragize iki, yaciye ariyicarira hasi arambwira ati je deception yanje itandukanye niyo yawe, ndafise umukobwa umunsi umwe yigeze ku telefone ambwira ibibazo by'akazi kanje ukuntu bimeze, naramukunze n'umukobwa atigeze antinya, n'umukobwa atabwoba yari afise kumbwira ikintu icyo aricyo cyose, yari yiyumvira donc yarantinyutse, yaratandukanye n'abandi bakobwa bose bahora bantelefona. Umva yambwiye ibintu bitandukanye n'ibindi bintu abakobwa bandi bantelefona bambwira. Umva n'umukobwa naramukunze, naramwandikiye, ariko ikintu cambere kimbabaza cyane nuko uwo mukobwa naho ndamukunda atigeze ampana umwanya basi yo kwishura message yanje. N'umukobwa namukunze ntamuzi, ariko uko biri kose ndazi ko ari umukobwa mwiza, umukobwa yitahuye. Flora kuri uwo mwanya umva yarakangutse kumva yuko uwo mu boss wiwe akimwibuka, akibuka ari uwo muntu uwo mu boss yama yifuza kugira iki, guhura nawe, ariko bitari bwagira iki, bitari bwakunde. Flora rero ntiyashaka no kunamwibwira. Uwo mu boss aramubwira ati rero ikintu cambere kinambabaza nuko uwo mukobwa umutipe bakundana amubesha, amucitinga, afise undi mukobwa yitwa Kati basohokana, kandi nkaba mbona Flora biva n'urukundo amukunda, ngumenga sinobimubwira, yo kwimvira ko ndiko ndamubesha, kanatsinda ko nawe nobimubwira tubona bisoma yuko umusheri wiwe amucamwe afise undi mukobwa. Aho uwo mu boss yako kujya nyene ushaka kuriganira umuntu kumumureka ariganira yari Flora rero kubera bwari bwije mu boss ntiyabona Flora ariko aramubwira ivyo bintu vyose, yumva umenga areka aramucumita nk'icumu ku mutima. Hako mbose yarazi ko ari umuntu nyene w'umukozi ariko ariganira ko nyene mushobora gusanga mwese muri mfise deception. Gati je basi ikintu nifuza nuko basi uwo mutipe ruje yogumana n'uwo mukobwa Kati, nanje basi nkazokwikundanira nanje na Flora. Rumva ico cyari cicifuzo cy'ucande cy'uwo munanihi cy'uwo mukobwa. Wewe umukobwa aramubaza ati none wewe aramubwira ati none nikiye ikintu cyo kwemeza yuko uwo mu Flora yokwemera. Umva Flora yararindiye kumva inyishu yiwe, ariko inyishu uwo mu boss yamuhaye yari itandukanye n'iyo Flora yaragize iki, niyo Flora yari yiteze. Flora uyo Paul yaciye amubwira ati ndabizi uwo mukobwa duhuye neza na neza akabona urukundo ndamukunda, ndabizi nawe yotinda akagira iki akanyemerera, kanatsinda yuko yoba yaramenye n'ukuri yuko ujya Roje atagira iki atamukunda, afise undi mukobwa bagira iki basohokana. Flora yaratangaye cyane kuko yarazi yuko nujya umuntu ashamubwira ati genda umuntu ufise amafaranga duhuye yonyemera. Umva inyishu ukuntu mu boss yaraciye bugufi ni ibintu byari bigitiki, byari bitangaje Flora. Haheze umwanya abantu abako baratera inkuru, baratinze baraza barakora igihe sincere, baratandukana. Paul aragenda na Flora aragira iki aragenda. Flora agishika ku muryango kwa Roje, ikintu cambere acugura umuryango yasanze Roje areranye nande n'uwo mukobwa bakundana yitwa Kati. Flora yashitse yaracitse intege, umva yarafukamye hasi araririra amugira ati Roje kubera ukungiriye bino. Roje nawe yarikanze, ariko uwo mukobwa Kati bari kumwe yamuraba nke umva yumva umenga ariko arasesemwa. Roje amubwira ati nta nakimwe cabaye, umukobwa yaramfatiranye ukuntu nyene Roje yarafise ukuntu yari karisigura ibintu nyene bidafashe. Ariko Flora ikintu cambere yakoze yapfuciye ava aho hantu yiruka aragenda aratamuhira, yarishwe n'agahinda ararira cyane. Roje nawe amaze kubona ko yakoze amakosa yaciye agira iki, yaciye afata umuduga wiwe nawe nyene aragenda kwa Flora. Flora kwanza yaricujije yararize cyane, ariko yo nyene yarafise umubabaro sinzi ukuntu nobikubwira. Roje yaramukurikiye aragenda kwa Flora aramubwira ati Flora mbabarira ibintu byanshikiye uno munsi nyene niko yaramfatiranye, sinarinzi ukuntu nomikura. Flora nyene
ariko bivanye n'urukundo yakunda Roger yavuga ati n'umuntu yarakoze ikosa rimwe kubera iki ntomuhaye andi mahirwe. Flora yarongera aragira iki aravuga ati reka ndamuhaye andi mahirwe Roger kubera n'ubundi ni ikosa rya mbere siribi. Urumva Roger nyene yarazi yuko Flora mukunda adashobora kugira iki adashobora kumureka. Haheze umunsi haheze igihe nyene Flora vyaraheze nyene naho ivyari vyaheza ko yaragifise umubabaro ku muntu yari yizeye ariko birangira atagize iki birangira abona umenga nta cizere donc ntari umwizigirwa yarakibabaye naho yaravuze ati reka basingerageze ndamuha amahirwe ya kabiri. Haheze igihe rero Flora akora papa we yarafise ibintu yama murungikira kuri airport yaragiye kuri airport n'ibintu yaragiye gutora se we yaramurungikiye acicaye ahantu akibirindire yuko bamuhamagara gitonze ku murongo azabona umuntu ari inyuma yiwe aramuhamagaye. Flora ntiyari uwundi ahindukiye abona ni yarinde abona yari Paul. Abonye yari Paul Flora cyashaka nyene kwisigura ibintu byinshi ariko Flora ari mu gihe yarazi yuko uyo Paul yaramaze kumenya yuko ari we Flora ariko n'ivyari ivyo uwo Paul yamuramukije Flora nk'umukozi wiwe nyene ko yari yisiguye nk'umukozi wiwe aramuramutsa. Flora yari uruhuye umva yari ruhukije aravuga ati Imana ishimye ko atagize iki atari bwamenye. Flora barayaga barasubira kandi barayaga. Flora ari ngaho kuri airport ujya mu boss Paul aramubwira ati je nanje ndafise ibintu nje kurondera gutora ngaho kuri airport bijanye na business yanje bandungikiye. Flora nawe aramubwira ati nanje nibiki ujya mu boss aramubwira ati none wewe kumenga jewe mu bakozi bahajya dukora nawe sindakubona ukora mu service. Flora aramubwira ati jewe nkora nyene aramubesha ararondera nyene ukuntu amikuze aramubwira ati ariko ntaco hanyuma nzokwibuka ndakurabe hajya ku kazi. Paul aramubaza none bimeze gute relationship yawe imeze gute ujya mu nsipe vyarangiye gute. Flora aramubwira ati ubu bimeze neza ndiko ndagerageza kandi ndabe ko bizogenda neza. Flora nawe nyene agize ngo mubaze kandi Paul kuntu bimeze. Paul aramubwira ati je ndabona nta cahindutse. Flora yarakangutse yaratanga yaravuga ati sa niho basize vya vrai bya Paul arabwira ati niyo ndabasize n'ubu ariko sindamuronka. Flora ndamubwire yuko ujya mu tipe naho amwizera ari umutipa atari umwizigirwa n'ubu ndamusize bari kumwe nande bari kumwe na Kati muri biro. Flora yaraguye mu mazi kandi umva yibaza yuko umenga sivyo kandi ujya Roger ntashobora kubikora kandi ikintu yakoze boss ujya mu Paul ntigeze amenya Flora n'ibintu bari bamurungiye ntiyari bwana bitore ikintu kandi kindi yagize iki yasuye kandi kugenda hehe ku kazi kuraba yuko ibintu inde yamubwiye ibintu Paul yamubwiye ari ivyo ashitse asanga ni kwa kundi nyene bari kumye uboho ntigeze nta bintu birebire kurira ntivyari bigikunda yaciye afata urugendo rwiwe aragira iki arasubira muhira. Amaze gusubira muhira ujya mu tipe ujya kabiri ntiyasuye kandi kumwiruka kwibiki nibiki mva byari ibintu byari byaramurenze. Flora haheze igihe Flora yari ibereye ahantu ariko arinywera agakawa aho bari bamaze igihe batavugana na Roger. Flora yari yibereye ariko arinywera agakawa azabona wa mukobwa Kati araje yigize nk'umuntu atazi Flora nawe nyene amaze kubona yuko Katatama yigize nk'utamuzi navuga ati kubera iki none wewe nyimba yigize atanzi nanje reka nigire nk'utamuzi. Kati aramubaza ati ni sawa hama umva kuntu ikintu yaraje kumubaza bareka aramubaza ati none nashaka ndakubaze agakawa iyo kofe uri kuranwa ku mugore afise indani nziza. Ikintu ca mbere cabaye kuri Flora yarajugumiye kwanza aratinya ariko Flora amaze kumuraba uwo Kati yiyumvira umenga yagwataga koga hari igihe usanga kariko karambesha nyine kugira kambabaza umutima ariko ukira aramubwira ati ikawa ngira unyweye dukeya ikawa nyinshi ku bavyeyi umva yari ifashe nyene aramwisha ngo ati ikawa ku bavyeyi sinziza ariko unyweye agapande k'ikawa nibaza yuko
atakibazo kirimo. So Kati amaze kubona Flora atari karatinya aramubwira ati okay aho ni sawa kuko inda yanje imaze amezi 3 niyo mpamvu nako ndakubaza iki niki. Flora rero amaze kubona ukuntu kagoma kabimubwira aramubwira ati Kati wibaza ngo Jesse wibaza ko bigira nk'utanzi iki niki. Flora aramubwira ati ivyo mbwira byose jewe ntavyo ndiko ndizera birakuraba nyemba waje kugira ubura urambabaza umutima jewe kuba baranarababaye kera. Ariko Kati ikintu kakoze sikindi kace kamwereka amafoto bavuye kwipimisha nande naruje kwa muganga. Ikindi naco cyari kirengejeho cyari giki yaramweretse ati nubu nyene twavuye kwa muganga tuje kugira iki gukoresha invitation ziki za mariage je na ruje dufise mariage yacu zoba je kuba naje kubikumenyesha ngaha nanse yuko nimba ruje atabizobikubwira niyumva mahango habaye mariage ya jewe na ruje uzocuja kugira iki kwiyahura ngo iki ngo ntavyo twakubwiye bandi bikubwira akiri kare kubera na mariage ni y'abantu uzotangare. Flora hajya uvuga n'uburabona Flora yarumiwe. Ikintu ca mbere namarira Kati kaciye kagenda karambwira ati kandi ndagusavye umvira inyuma y'umugabo wanje ayo mapere gumu telefona ndagusavye umuveko umugabo wanje ntakeneye ubu afite umwana niki. Ego vyari vyo nanihi kiye gihe Paul abwira Flora ibijanye niki ibijanye na niki ibijanye nuko yasize Kati nande na Roger after yo ngaha hajya yigumuye ngo aratasha avuye kubaraba Roger ntigeze asubira kandi kugira iki nigeze asubira kumurondera naho Flora yamutelefona ashaka umva yarigumuye ariko hanyuma nyene kwera umukobwa yaramukunda yaramutelefonye Roger ntigeze agira iki nigeze amwitaba nayo amurondera ntiyamuronka amutelefonye umunsi kwera yarazigiye kirekire atamu telefona Roger yaramwitavye Kati yarambwira ati ndashaka tubonane bya Roger Inyishu yamuhaye ambwira ati je nta mwanya mfise wo kuvugana na wewe ubu ndiko darondera mfise mariage n'umwana wanje n'umukobwa nujya nyene wabonye Kati niho shaka tuzogirana mariage kandi afise inda umva ibintu vyose yaragiye telefone agomba bimubaze ahubwo yaciye nani Roger yaciye yumbwira kuri telefone nk'umura bimumenyesha nk'ibintu nyene nawe nyene nuko atarafise umwanya yarasakazi yari kubimubwira. Flora yaratangaye cyane. Flora urumva sinzi Flora yari yihevye. Flora hari hasigaye hari umva Flora kubera naho yacyaguma rero yaciyaguma atangura kumutelefona Roger yamutelefona Roger ni yamwitaba ashaka basi umva yumva umenga naho ari kumwe na Kati ariko bakagumana nawe kubera urukundo nani Flora yakunda Roger go urukundo rugiziki biteye ubwoba. Ariko rero icyo gihe Flora yaratanguye rero kumera nabi urumva atagifungura. Flora yaratanguye kuza umva ababanyi biyo nibo bamubaye hafi muri icyo gihe. Flora yaratanguye kuza igihe cyose mu gatondo agenda kurindira kuraba nani Roger kwashika n'umugore wiwe Kati ku kazi abaraba amaze kubona bashitsi yasubira kugenda amaze kubera nk'umuntu yasaze kubera urukundo aguma agenda amaze kubabona basi yumva umenga yo mubona basi yajya ku kazi yamagenda hajya kuntu abaraba hejeje cagenda. Icyo gihe rero icyo gihe aho urumva ko yari inkuru Flora yari kariganira uwo umama yari kariganira iyo nkuru yarafisemo umubabaro urenze yari karamwiganira amubaza none basimbwira n'ikihe kintu catumye hoho ko wumva sinumva yuko ko numva iyo nkuru bambwiye atari iyo nkuru yatumye uza ngaha kwa muganga. Nani Flora aramubwira ati kuba naciyenze rero ngaha kwa muganga kwisanga ngaha ni iki ikintu cari cabitumye uno munsi nyene niwo wari umunsi wabo wa mariage byananiye kwisiporta ndiko ndagenda mwibarabara nk'umuntu atitahuye ari uwo munsi wabo mvuye kubaraba bahejeje kugira mariage bambikanye impeta niyo kubona sinzi ukuntu rero nisanze ngaha kwa muganga wumva kumbe ninde ni umuntu nyene urumva ko bari bamugonze Flora. Ujye mu mama Flora ageza kumubwira ukuntu vyagenze acaza umuganga mugenzi wiwe
aragira iki aramwakira aramuhamagara ashaka ko bavugana uwo muganga yahamagaye ujya mu mama yareka Flora ariko ariganira inkuru uwo muganga yagarutse agize iki anezerewe cyane agarutse ngaho kwa muganga kubera ujya mu mama Flora yareka ariganira so yagarutse ahubwo hagarutse uwundi muganga kumubwira izindi nkuru Flora inkuru yaje amuzanira si yindi nuko Flora umuntu yari yamugonze yari yiyemeje kuzomukurikirana ibintu byose yari yatanze amahera yose yo kuntu bazomuvura ubuvuzi ukwiye uwo muntu nawe suwundi yari Paul yari yagize iki yari yagonze nde yari yagonze Flora ni Paul yari yagonze Flora rero Flora ikintu ca mbere amaze kumenya yuko ari Paul yari yamugonze umva yamugonze yariko umushoferi yamugonze yari umushoferi wa Paul yari karamunyarukana agira iki umutwari yarafite inama yaragiye mu kindi gihugu umva yaracerewe kuri airport rero Flora akivyumva uwo muganga aramubwira ati rero kandi uwo muntu yadusavye amazina yawe ibintu byose Flora yarakangutse aramubwira ati n'amazina yanje mwayamuhaye aramubwira ati twayamuhaye ibintu byose umva Flora yaramaze kumenya yuko Paul yamenye ko ari we wa mukobwa bahura kenshi yamyenyegeje umva yaramaze kumva ubwoba yuko Paul yageze iki yamenye ivyiwe byose ariko rero haheze igihe Flora haheze ukwezi Flora bariko baramuvura kwa muganga Paul yaraje ngaho kwa muganga araza ikintu ca mbere cyari kimuzanye kwanza Flora ari kwa muganga abona abantu baraje kwanza gusaka bararaba ariko atakintu cyo mugiriya nabi Paul gihari ko yari mu boss ateye ubwoba arinjira Flora arabakingurira aramwemerera Paul araza Paul aramubwira ati Flora kubera ko utigeze unyibwira ariko ikintu ca mbere cyari kinjana ngaha ni kubwira sorry vraiment kungorane kusanganya rya kugiriye ariko Imana ishimye yuko utigeze ugira ikibazo kinini ya cane umeze neza kandi ndashima Imana bivanye nuko baza kukurekura uno munsi wari umunsi bagira iki baburekura Flora agataha Flora yarashimiye cyane yaramushimiye Paul kukuntu yemeye kumukurikirana iki Paul yari umuntu aciye bugufi cyane Flora yaciye Paul yaramubwiye ati jewe urukundo ndagukunda n'ubu ruracari hahandi nyene ndacagukunda kandi nzora ndagukunda ahubwo je ndacagutegereza gushika igihe uzokumva uri ready yo gukundana na jewe Paul ikintu yaciye amufasha Flora ikintu yaciye amusaba ca mbere Paul nugukora ikintu cyo cyose cyotuma Flora atagira iki atibuka uryaroje ku bintu yamukoreye ikintu Paul yaciye akorera Flora yaciye amimura mu yindi nzu n'inzu umva ntiyanahamukuye gusa ahubwo yari inzu Paul yaciye agurira Flora ariko ibyo byose Paul yaramusaba ikigunga aramubwira ati byose sindiko ndabikora sinitwaje mbabarire kuba ndiko ndakoresha amafaranga yanje kugira unezerwe ariko sico kintu nitwaje kugira ngira iki ze kuguha donc sigo rukundo jenje nitwaje ariko vraiment kuba amafaranga yashoye kujamwa nibaze ndiko nkoresha amafaranga ya ariko nkoresha amafaranga cyane kugira unkunde sico kintu nitwaje aho Paul yakaramusaba ikigongwe Flora kubona umenga ayikakoresha amafaranga kugira mukunda ariko Paul yakaramwihanganisha ntibaze ko byose yakabikora ngo kugira mu rukundo ariko ari ubufasha bwo gutuma yibagira ibintu byamushikiye Paul akiri karasaba ikigongwe Flora yararira cyane umva yaratangara kubona umuntu afite amafaranga nka Paul yicisha bugufi byari ibintu byari bimutangaje cyane Flora naheze igihe rero bari bamaze igihe rero Paul na Flora bari bamaze kumenyerana baramenyana baza barasohokana yari umuntu yamwokipa Flora agize umva ntiyashaka ko agira ibindi bibazo byinshi umva Paul na Flora bamaze kuba inshuti urumva byari ubucuti nyene bumeze neza kanatsinda yuko Flora kuri iyo ncuro yumva ugutandukanye yumva umenga ariko arishurwa n'Imana yumva umenga Imana iriko iramwishura ikimwishura
amasengesho yiwe. So Flora haheze igihe basohotse abantu bari basohokeye Paul ageze ku kazi ni saha yari yaguze rero amahirwe mabi yari yibagiriye kuri restaurant iraho acabwira Flora ati uhavuge ndakundabira ya saha yanje nayibagiye muri restaurant kana kagenda urabe ko igihari ucugira iki ucuyinzanira ngaho ku kazi. Flora yaragiye aramutorera ya saha arayitwara gusa Flora yarafite ubwoba bwo gusubira kubona Roger na Kati yumva umenga babonye bagira ikindi kibazo yohava agira ubwoba bohava biyumvira ibindi bintu bohava umva yarafite ibibazo byinshi yumva umenga ntakeneye kubabona yuca subira kandi kugira umubabaro. Kandi ibintu Flora yari kariyumvira ni byatevye agishika ngaho akiri kararindira ko bamwakira kubera ngaho kuri ako kazi ntibari bamuzi. Flora umuntu yoca ashika baza boss agahita amubona yari karamutelefona boss nawe yari karashika bivanye n'ahantu yaravuye uwo mwanya. Flora akiri ngaho azabona Kati nande na Roger barashitse baramubonye batanguye kumucurira rero ati waje gukora ngaha iki wowe mukobwa ubona jewe ndi size yawe j'amafaranga mpembwa ku kwezi na wewe ntibijanye ajanye n'uno mukobwa tugize iki turi kumwe. Rero ikintu gihari ndagusavye mvire mu buzima nyimba ari amafaranga y'ivyo wankoreye mbwira wandike check ngaho ndaguha amafaranga woba warankonsomye ko umvire mu buzima. Na Kati nyene wa mugore baramubwira ati ubu umwana wanje ari mu kuvuka rero mpa mahoro mvira ku mugabo. Flora yarafise ubwoba umva bivanye n'ukuntu bari bamukoraniye ko umugore n'umugabo ntiyarafise icavuga ariko mu inyuma ya Flora nanihi Roger na Kati bakiriko baramubwira Flora nabi Roger nanihi ujya Paul yaciye ava inyuma yabo ababwira ati aho kweri ni mu ntasoni mufise yo gufata nabi mabuja wanyu rumva kanatsinda yuko umugore wawe agomba yibaruke ndabizi nawe nyene azokenera akazi hano ikintu numva no mubwira nukugira iki no gufata neza amabuja wewe kanatsinda yuko azogira iki azomukenera. Paul aho yari karavugira ande yari kavugira Flora acarashika ashitse ikintu ca mbere yaregereye imbere yabo acaramusomande acasoma Flora ryari rya mbere kubera bari bwanakundane bantuze bajya ba Roger na Kati baramaramaye umva Roger yaramuraba ujya Flora yumvira ati none ubibamenyanye ryari na Flora yumva ubenga yo mubwira ati kuva kera ariko n'ibintu batari bwagira iki batariko baravuga abo bavuye ngaho nibimaramare bibishe bari bazi yuko umenga niwe yaraje kubarunguruka kuba ariko baramushurira turabizi yuko woruza kuturaba umva baramaramaye bari baciko n'ubu bace kubaraba nka kwa kundi nyene yabigenza. Bariko baraduga ntuze bariko baraduga Paul na Flora yaramubwiye ati nani Paul yagenda arasaba ikigongo ati Flora mbabarira kuba nta gusoma imbere yabo narikunda gerageza gutuma batagufata nabi kiniki. Paul akiri karisigura ibintu birebire kubera nyene umva bivanye na action yabaye ni ibintu batari bwakore ntiyari bwa mu propose umva yari karisigura yumva umenga ya murengeye urumva nani Flora yumva umenga yaratangara kubona ukuntu uwo mutipe yicisha bugufi ikintu yakoze nawe yaciye akiri karamusaba ikigongwe nande na Flora yaciye iki yaciye amusoma urumva kubera ngaho bace bagira iki bace bakundana. Paul na Flora barakundanye bamaze gukundana aramupropose mariage bace bagenda kuyikorera hariya muri Canada hamwe nande n'abavyeyi biwe bose babona rubanza nyine rubanza ariko rumva ko iyo yari inkuru yande Flora yari karabwira inde umukuzine yari umukuzine wiwe ariko nanihi ujye mukuzine aramubwira ati none kumenga iyo nkuru wowe mbwiye itandukanye na ntuzeya na Roger utitkonda kubaza ibya Roger none iyo nkuru mbwita ihuriye hehe nande ya Roger ujya munani Flora aramubwira ati Roger nyene ubona nujya nyene yasaze ugati ariko none ko numva umenga nta kintu na kimwe cyari gutuma Roger iyo nkuru yiwawe na Roger nta hantu numvise nta kintu na kimwe kibi numvise cyamubaye ko Roger aramubwira ati ahubwo Roger wa mukobwa ntiyamukunda Roger ahubwo yarondera iki
yarondera bivanye n'amafaranga yari afise yashaka azomuvyarira umwana amaze kumuvyarira umwana baragize mariage azoca amubwira iki amubwira divorce aca agenda kugira iki kwibera ubundi buzima urumva karatsinda Roger ujya mukobwa batwaranye Kati ntiyamukunda yironke umuzungu yifitiye amafaranga baca barigira hanze amutana n'iki n'umwana urumva yuko Roger iyo niyo deception yagize acatangura bivanye no kuntu umuntu yari afise no kurera umwana atangura kwiyahuza ibiyayura mutwe byace birangira yarasaze urumva ikintu naco Flora ikarabwira ujya mukuru biwe aramubwira ati jewe ikintu nakuyeyo canyigishije muri bino bintu byose naciyemwo nuko abantu bose uko nyimba warahemukiwe n'urukundo rwa mbere urukundo rwa kabiri hari amahirwe kandi kugira iki yo kuronka urundi rukundo ntibisigura yuko abahungu bose badafite amafaranga bategereza kuguhemukira canke abantu bafite amafaranga bose batagira imitima ahubwo jewe narahuye n'umutipe afise umutima kandi yarafise amahera yarafise ibintu byose ariko ubwitonzi yarafise ubu n'ubu numva umenga niyumva ukundi kuntu numva umenga naronse urukundo nifuza ujya mukobwa yaratangaye kuba nani Flora ujya mukuzi niwe yaratangaye kuba Flora atabwo afise guko ivyabaye bizosubira kugira iki bizosubira kumushikira so urumva yari inkuru yiwacu yari inkuru ya Flora na Paul na Roger na Kati urumva ni inkuru yahabaye n'ibintu urumva resomurare n'ubundi ni bya bindi nyene mpora mvuga iyo ukoze ikintu uno munsi kizogukurikirana Flora naho Roger yaramugiriye nabi ntiyarafise ngo kumukorera revenge ngo amugirire nabi ngo nawe nyene amwihore cyo kintu yihutiye ko yarabizi neza yuko isi irahemba ukoze nabi niyo nyene izoguhemba kandi nawe umuntu yakugiriye nabi nuco ushaka ngo nawe umugirire nabi kuko nyene uzi yuko yakugiriye nabi nawe isi izomugira nabi wowe ikintu wokora ni iki kugumana umutima wawe rukundo kuko umutima wawe urukundo umutima wawe ubuntu niwo uzo gutandukanya nande n'ujya umuntu yaguhemukiye kuko nyuma umuntu aguhemukiye nawe ugamuhemukira nta difference nimwe bihari ariko iyo witwaye neza ku muntu yaguhemukiye Imana iragira iki iratinda ikakwishura kandi kagira iki ikanaguhorera so yari Tasha Oda ndabakunda cyane comment zanyu ku bakobwa mwumvise ino nkuru muvuge commentaire kuri Kati ku batipe bavuge comment kuri Roger ku mutipe wumva ko arose warukeneye umukobwa gwa amafaranga arabatipe bameze uko ariko turakeneye comment zanyu ziraduha intege cyane atamebwe ntazibwe nyimbi no nkuru yagufashije kubikomere byinshi ufise wewe ibuka yuko Imana ni wavyitwaramwe neza mu bikomere ufise ko bavuga ati ibikomeye biva mu bikomere ivyo situation uri kuracamwe no munsi nyimba ari ya bijanye n'urukundo cyangwa ubuzima busanzwe ni wayirenga hazoba hariho saison nziza y'ubuzima bwawe izozika kunezereza nkuko uno mukobwa Flora byagenze so ndabakunda cyane shikare mugubwa neza mu banyu no mu byanyu ciao ciao